N'umukino tactical wagenze gute n'indi match amikaro utakaje n'umukino twari twiteguriye tactiquement abakinyi nkuko twari tuvyiteze nkuko twari twabiteguye ariko nibaza yuko ngene bakina tactiquement imipira yabo miremire twashoboye kwikontena batashoboye kudutsinda igitego nkuko twari twavyiteguriye. Nibaza yuko ni match twaborze neza ariko twatsinzwe igori byashoboka yuko tudashobora kwankesa ariko mwabonye yuko natwe twagarutse turarondera tubura amahirwe. Nibaza yuko ni match yari nziza kuri twebwe no kuri bo. Nibaza yuko hari ikintu hari ishusho yaduhaye. Urebye warugarutse ku gitego hari abavuga bati Bonheur yahagaze nabi nawe niko ubibona? Uravye umupira ngene waje ni novuga yuko hari cyo yari gukora miye gusumba ariko muri football bibaho atayereri baye nta gitego canke nta nsinzi iboneka ariko nibaza yuko muri rusangi twashoboye gukina match nziza naho tutashoboye kwitakaza. Hari ikintu hari amasomi duhaye kandi muravye nka equipe ya Vipers ikina imipira miremire ikina bari aggressive cyane tugashobora kureponda natwe. Nibaza yuko ari vyiza uravye n'igihe twe tumaze turiko turitoza n'igihe bamaranye n'igihe twebwe equipe dufise tumaranye. Nibaza yuko hari ikintu positif umuntu yokuramo. Ni inshuro nyinshi wavuze n'ubundi ko ukeneye umunyezamu ukomoje kuri match y'uyu munsi champion igiye gutangira urashaka undi munyezamu? Ego hari umunyezamu dushaka hari umunyezamu ashobora kuza nibaza yuko azoza gufatanya n'abahari no kurabona ko na Adolphe tutamufise afise imvune ariko turiko turaba ko ashobora kugaruka. Nibaza yuko Namani twari dufise nk'umuzamu wa gatatu nawe nyene yatanguye imitozo atevye. Nibaza yuko rero ubu muri urgence turakeneye umuzamu ashobora kuza gufashanya nabo dufise kugira turabe yuko dushobora kugira stabilité natwe hari inyuma. Abakinyi babo banyamahanga basha babonye gute nibyo wari witeze kuri bo mwegeje gutuma bikora imitozo? Novuga hari ivyo nari niteze cyane no tanga karorero kuri were ariko kuri were we twari twavuganye namukinishije ndabizi yarambuye ko atameze neza physiquement twarakoze imitozo umubiri wiwe ntihari bwatangure kurekipera ariko nanambuye ko za kumuha 45 turabe yuko ashobora kugira icyo dufasha kubera na experience afise. Turavye kuri Traoré yakoze cyane nibaza yuko yaduhaye amasolution menshi naho yagiye kuruha mu nyuma. Nibaza yuko nawe hama Raphael nawe na Mbirizi bakinye neza. Raphael yaje kwitoneka kuri yamvune yiwe aza kuvamwo ariko Mbirizi we yashoboye gukina ara maintenance. Onana uno musi yakinye cyane. Nibaza yuko hari ikintu yakosoye nico yongeye ko. Nibaza muri rusangi nuko novuga ko muri rusangi je nishimiye y'ivyo nabonye. Hasigaye rero yuko umuntu akosora ahubwo tukongera imbaraga. Twabonye Caleb asohoka asuhuza abafana bamwe bitega ko ari muri Rayon Sport. Ibya Caleb bimeze bite? Utubwire no kubakinnyi wumva warutubwiye ku munyezamu gusa hari undi wumva uzongeramo? Kuvya Caleb nibaza hatabaye vya bindi novuga vy'umukoshi. Nibaza yuko Caleb atazokina mu Rwanda. Afise offre nyinshi jewe n'umuntu tuvugana kenshi n'umuntu tuba turi kumwe kenshi afise offre zishika kuri 3 hasigaye ko yidesida ahashobora kugenda. Sinibaza hatabaye ikintu d'exception ko kwazokina ino hama nivyo turiko turarondera undi mwataka ashobora kuza no gufatanya nabo dufise. Nibaza yuko
ekipe nyene tubaze kwibona hariho ahantu dutegerezwa gukompleta rero nivyo tugiye kwirukamo imbere yuko Mercato ifunga ariho hehe rero iyo myanya ibiri tugerezwa kongera n'abakinnyi ni mwizamu n'umwataka bitarenze ryari nibaza yuko Mercato izofunga kwa gatatu nibaza yuko bitarenze kwa gatatu tugiye gushiramo imbaraga yose turabe yuko abo bakinyi tuzoba twababonye muri presentation twabonye umarana igihe na president wa Rayon Sport akwereka impande zose za stade n'abafana arangije agutunga urutoki yakubwiraga iki ibyo yambwira yavuga ati kocha murabona yuko ngene abafana baryohewe murabona ngene stade ibereye harabura ikintu kimwe n'igikombe nanje ndavuga ati ndabibona president ubu nivyo tugiye nivyo twariko turavugana hariya murabona yuko kabisa abafana banyotewe igikombe uno munsi baje ari benshi baza kudushigikira kandi ndonkeyo nakaryo ko kubashimira kuko uno munsi twishimye twabonye inguvu z'abafana natwe dushiramo izi wacu naho tutashoboye gutsinda match nibaza yuko ariko muri championnat tubandanije gucyo tugashira hamwe n'abafana yuko dushobora gushika ku kintu dushaka